Isengero ya Minevame yahuye n'imiyaga y'igihuhusi inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri iri mu gacimbiri ka Kagaragara zone Rukaramu muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Isoko ryacu rivuga ko abantu batatu bahasize ubuzima, bane barakomereka bikomeye mu bayoboke bari mu bikorwa vyo gutegura indirimbo. Igihuhusi c'umuyaga caje kuri uyu wa kabiri igihe c'isaha 10 z'umuhingamo bahise rubomora urusengero rw'Abaminevame ku mutumba wa Kigwati ya kabiri agacimbiri Kagaragara. Urwo rusengero rumaze guhenuka kwaciye ruhitana abantu batatu, abana babiri n'ukuze umwe, ubu bakaba bari mu buruhukiro bw'ibitaro baho mu Kajaga. Hanyuma abandi bane nabo barakomeretse cyane, ubu bakaba bari mu bitaro mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bo kuri uyu mutumba basaba ko abakomeretse bofashwa mu bijanye no kwivuza, abahasize ubuzima nabo bagashinguranwa iteka na rirya abahuye n'ivyo vyago ngo basanzwe bava mu miryango ikenye. Ni mu gihe abo bane bari mu bitaro Prince Jean Charles ngo aribo bibako mu bijanye no kwivuza. Turasaba yuko urwego rwa administration mu komine ahubwo bw'ico rufashije kugira ngo abo bantu bashobore kuvurwa neza, cyane cyane kubera no kubaho atari kirenga cyane. Hariho n'ikindi kibazo cyo kuraba ingene abo bantu bashobora gushinguranwa iteka, naho nyene imiryango ntishoboye. Abajejwe intwaro bagira ico bafasha kuri izo ngorane abo banyagihugu bagize. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Simeon Butoyi, musitanteri wa komine ya Mutimbuzi, kugira tumubaze ico komine yobitegekanya mu ntumbero yo kugarukira kuri iyo miryango yahuye n'iryo sanganya.